Stars News. Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Niho hari ibukuru. Uvuze capital politique cyo tubona ibukuru. Hafakirirwa ingingo zikomakomeye z'igihugu cyacu. Muriko murakorera umuziki ndundi muyimaze mu gihe kirekire imyaka myinshi mugo umuziki ndundi hariyo benshi baguma bidoga katahoragera nkumwa ifise mu burambi ivyo bintu mumvise amajambo nkayo mu vyakira gute mwebwe kumbura bavuga katahoragera ni gihe babagereranyije n'abandi kumbure canke ibindi urugezo rw'ibindi bihugu uvuze uti mu vyukuri urugero tugezeko muri bino bihugu bibanye bitanu canke bitandatu mbere dushamo na Kongo Sudan yashigikira yuko ukiri hasi kandi sukuvuga ngo ni hasi kura ko badashoboye abaririmbyi ni kubera utaruganda rw'umuziki gubatse neza ruhari urumva hari ibintu bavuga mu kirundi ngo kujya ukiremve ucira sheko barakenye bafite ibibazo byinshi bibahanze bituma badashoka kuja kuri showbiz umuziki ugezeho ahandi biroroshe kuraba usanga batunze na telefone zizimbutse zidashobora kubona gutuma mbere banakurikirana imbuga ngurukana bumenyi ariho isigeze mugabo hariyo benshi bavuga ko batemberana ama miliyoni mu makoti baba bafise n'uburenganzira bwabo amyenge y'inzu imenywa na nyinayo namari nyirayo sinzi nyineyo birashoboka mugabo hajyanga hari noti ntivuga niko mu kirundi twarezwe tubwirwa uwivuze nawe sinzi nyungu ari mu ishure bahora bavuga ngo c'est toujours de ton vie de qui font de bruit ingunguru zigaragara izo zikomindura umugabo rero aho biri ntibivuga aho noti iri ntivuga ubibona mu bikorwa none iyo noti hari hama ibikorwa tubona biri hahandi atari heza hameze uko none ucumbara ngo rafise inoti ga boss hariyo benshi babandanya bayivuga neza ko abajournaliste nabo nyene bahagaze mu muziki ndundi ngo promotion idakwiye nkuko bari babishaka abo bastari nyene aho bastari ni bagura amatelefone meza urabona njyani mutama duhuye umva aha ni kuruvyironza okay ni kuruvyiro urumva rero ntagariyo rero aha okay uko biri kose rero waru twakuturinde ko mugabo bose ntaco ni ba president ega ni vice president ari bazombaza ni president ka president kariko twakuturavuga rero tuti sinde waruvuze ngo baraduciriyemo ndi akabaza dakibagire kabisa iyo bavuze ko abajournaliste bahagaze neza nabi umuziki ndundi batari ko batanga promotion ko yari nibagura amatelefone ubu promotion urashaka kuyigirira wenyene kuri réseaux sociaux ugashikana kure bahimiriza bene gihugu kuza barakurika ku ma réseaux sociaux ega niho wasigada umuziki ubu isi yose iri kuri réseaux sociaux ubu egi radio ni kimwe irafasha hari ibintu biza biragabura hari ibintu ushobora gukomunika bene gihugu bahariya ruguru kudutumba aho udakoresheje radio ntubashikira mugabo hari abanyamuji bahe television bahe TV online nabo kuko niho bageze rero baririmbye bamwe usanga badafise na telefone smartphone basi Android ugasanga tunze Android kaje kagira ngo nivyo urakwiye gutunga ari tubiri kugira kabedo contact iyindi nayo ibe ya business rero abajournaliste uti ngo bahagaze nabi oya nagatoye abajournaliste ugamba bararugwanye nubararugana jewe ndi mu barugwanye aho hambere hahise guhera muri 2000 ubu racarugwanye ubu ndacarimwo no bakumbure sindaruha mugabo niba nararushe naho bayiza hake bariho ba Mishumi hake bariho ba Ozi bariho ba DFTV muriho Kalandi promoter ngaguma bavura ivyo byose rero novuga nti nta cyakiriji noza gushaka kubamenyesha makuru oya barundi barakora barundi baranitanga ugiye kuraba Charwa kugira ngo managing TV online uburyo isaba mugabo kumva ko bamwe mu basha kwidoga
aba boss ba ma TV online bati dusigaje kubasaba interview agashaka kukugarako ego turazi ko mu kutohoza inkuru umuntu afite uburenganzira kuyigwa ca ntayiguhe mugabo ngira ngo ureka kwitanga mugabona kidakenewe mugabo umuntu nawe ushatse owe bavuge ko tabafasha hama basura tugareko allo byo gukora ibikorwa bigiye bitandukanye byerekeye izo mbuga byo byifashe gute mu ntumbero yo guteza umuziki ndundi imbere ico gikora twarakoze novuga ntisekeza twakoze isekeza ryo kuraba nke twokangurira abarundi na cyane cyane gukoresha zino mbuga ngukramanye zigezweho surtout ubu je maze ino myaka irenga 10 ndiko ndakora uno mwuga kera umuntu aragutelefona ngo ndi mukayanza ngo ndafise agasede ngo none ngo nzokubona gutenda kakuzanire ngo nakaririmbo kamwe mukahana rendezvous akaza ati niwashika kuri Mise Viva nzoba ndi kukaza soke ndagutore isede kayiza turava ku isede haraja ku flash iflash zirasendwa munyuma twaragiye turazitora bazizana muri carte memoire muri memoire mga telefone gatoya ama smartphone ataraza ivyo birasendwa vya memoire ubu hagezeho alaka link YouTube mugabo tusanga hari umuririmbyi ataramenya ko YouTube iriho pa kugira imuha amafaranga mugabo kugira yidandaza nawe yigurisha arondere n'aba subscribers bamukurikirane hanyuma amaze kuja kuyo aje kuri Instagram nta mwatise iyi monde tugezemo ni monde ya benefice monde ya vitesse hari imbuga zinyaragasa tuvuye muri kino gikorwa aho ugiye kuraba imenyesha makuru byose byahejeje kera twaja muri reportage twacha turengo tujya kumitrete muri Adobe Bujumbura ubu nakanya gato ni vye Isaac yashizeho Landry yashizeho mwegwe mwashizeko je nakoze ibyo nshoboye akeza bashizeko ingo bashizeko urumva ibintu nakanya gatoye rero bisigura ko rero nibaje ku mwanya twasanze muri iryo sekeza abenshi nawe turiko turavugira nabo batiyize ugiye kuraba n'ama smartphone abayakoresha bari kurusha ugasanga nabo nyene ntahimiriza bigirira giwabo kugira ngo beyerekane ko ariho bari babakurikirana hari abarimvyi babonye akarorero muko twarabonye amafruyi twarabonye ivyamwa byavuyeho twakoze igasekeza ico gihe nibuka neza umuririmbyi Satbi niwe yari imbere muri ku ruhande rwa subscribers kuri YouTube agakurikirwa na Big Fari oya na Big Farias kidumira wa gatatu mugabo ikiryoshe nuko inyuma ryasekeza twarabonye Satbi bava ku 339 umenga amaze gushika mu 340 na mbo niba ari byo bibiri byo baragiyeho kubera iyo sekeza twagize turabishima hanyuma kuri Instagram nibake bo bariko nibake baraharuye kandi ubwo twarabonye umunimvyi Satbi yagiye muri Tanzania akoze ikiganiro kubera ko bavuga bati we unatisha acha tuone kama isa yako inatisha utana haishitui bacha basanga guhera ico gihe bayigize urugezo harabayigize urugezo yo kuraba ko imeze neza ugiye koma kuja featuring na Davido cyavuga ati nipa isa yako umurungi kiyo agacha sanga mama ye ufise aba followers jana canke majana 2 ati bado haujakamilika bisigura ko rero nibumbe ko arakazi je namongira abaririmbyi kaba winje muri game shiramwe inzigo n'ishavu ntako byabaye abantu bafise amabutike mu Bujumbura urazi ko benshi burya ngo bengo bakomoka imakamba niba bafise amabutike menshi aje agatangura ibutike muri 3 muravuga ati mbe nahombeye narahomvye narungutse ubonye turo maziheze aca hindura ati mbe nadandaje buje hanatizo kwa dandaza irengarenga canke ibindi bintu vy'imboga gutyo akagira evaluation n'abaririmbye biyevalue mani myaka 2 uvuga ati mbega mu myaka 2 nageze nasohoye indirimbo zinga iyabaye hit ni mbega kubereke nta hit nasohoye ni jewe amakosa ari ubonye bidakunda badirisha heba ni wibandire ni wiha imyaka 5 ukabona nukuri mu myaka 5 je ndibaza ko yobikwiye n'urugezo rukwiye imyaka 5 yo kuraba ati jewe ninji paye hari abandi baza bafise ingabirano kandi bagaca baronka n'amaraso gukundwa ugasanga mu kanya gato tim anapiga bomb na karoro Berry Music azaja karirimbo kamwe karafashe n'ubu rero naronka bamushigikira kubera kwa ruganda mugabo gubatse nabi birasho guhera canke bikabandanya mugaje na wifuza ko bandanya Wizi nani Wizi designer analeta kanyimbo kana shika
hagera kwe guca herekezwa buke buke mugabo rero nta ruganda rwa promoter bahari raba promoter sabo kubira ma radio kubinyesha makuru nabashiramwe ingodo bagapromotinga umuntu bakabana aba producer aba producteur uvuga ati je ndagufashe ngenda kudandaze ya ma societe aze acakire aba artiste baronka ama contrat hanyuma batuburure kuko baratubitse wavubi Hitstars News. Hitstars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hitstars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV.